ugize gutya uboneka muri proposal nako scene ya film kuko muri bibiri nta kiramenyekana neza y'umuntu yitwa Runyuzi na Fani. Uraza kumbabarira izina wase ndarigarukanamwo gato kuko nimba dufise umuntu aritse reka tuze tuvuga ibyo umugabo yitwa Nyama aravuga ati Amede ni njyajya ya mbere mwa bino bintu. Ati kuko biratangaje uburyo yabonetse mwa bino bintu. Wibaza ko ari kubera iki kuboneka mu bikorwa vyabo byafashwe nk'ubujyajya kuri wewe? Imvugo ya Nyama yarabonetsemo. Imvugo ya Nyama urumva ni imvugo y'umuntu kwanza kiri muto. Birasa nkaho ujya muhunga ataranabona n'isi. Umutima wawe atari nahuri cyane. Ndiko aho hantu je niho mfise ikibazo. Iyo nsobanuro je ndiko numva umenga gomvye kuvuga yuko bajya abantu twankana. Umva nagiye nk'umwasi wabo ndabereke ko ndiyo mugabo yaragomvye kwerekana ko mu mutima wanje ubanka. Ivyo vuga biramutse ari byo umenga niyo siguro byogira. Urahari ari jewe Vanilla Vinde turankana koko. Noraske je turankana. Ku buryo nogenda ngo ngiye kwigira ishusho y'umuntu hariya anye. Oya frame. Kandi ivyo Vanilla Vinde atazi. Noraske ntabimenye akubaka kantumira muri bakeyi b'inkora mutima biwe. Gute biza kumenya ibya? Nubu mpagaze neza. Hagaze neza. Erega ikibi ni gihe utabufise umukunzi. Hayo afise umukunzi abenyeretse ndamufise frame. Zanyavye yego. Kandi tumeranye neza cyane. Zirya filime nariko ndaziraba. Zirateye ubwoba. Zirateye ubwoba zose. Hari uwiruka agira ngo akubita umwuma. Ego mugakagira panine. Akanundi agira ngo abo bantu babiri uzomenya ubutsinze bashitse. Filime yanje ifise amavyuzi menshi ndazi nzotsinda. Papije mayika dusanze ahantu acaragura mwese. Oya. Amarundi yasanga kumeza cyangwa amarundi wewe. Umuntu aba yapfuje rero icinzara cyacu tugishire ku ruhande nibisanzwe urumva nubwo no bibabwira ntimwovyemera nimba wemera ivyo uje yavuze ngo inzara irabishe nta kundi niko ubuvyumva mugabo ivyo rero tubishire ku ruhande yego from inzara ntawe none bega ko yadutabarije mwarakotije muratiranye nasanze atari mu mahanga kuko nagira ndakubwire incuro umwanya munini twahamaze twajya mu bantu badutumiye hari abo twagiye tutashoboye kugendera ngo dufungureyo badutumira hari umupastor mama pastor aho mimi yashikiye Imana muhezagire yaradutumye ko incuro nyinshi turagira umunsi mo turavuga tutireka rero tugende hariya kuko yadutumye kuva tukiriko turagenda dushitseyo aranyegera arambwira bakumwana ko mwaje muri bake aho turi 10 aravuga ngo ko mwaje muri bake kandi nateguye ivyabeshe nigene hari This is Flash TV, we shine to progress. Hello everybody, everyone, everywhere you are. Twizere yuko mumeze neza aho muri hose ku mpande zine z'isi. Tunabakengurukira ku rukundo mukomeje kutwereka na ntaryo mubana natwe gatanu kuri gatanu. Ni muri kakazi katorosha ariko karyohera benshi ka entertainment. Ino ni Fresh TV 257 Jenny twa Ndikuriyo Leonce Desano bwa Dr. of Love aka Diko nta guteba uno munsi dukubita tubangura twakira Masterpiece Master Planner umuteguzi karuhariwe ushatse umwite Tete Electronique bamwita Amede Manirakiza niyo mazina ari kwifisha y'umuryango. Musaza umeze neza? Ni sawa ni nayo mazina ari ahantu hose nje. Ndakubera kabisa from KGL to BJ uburi mu kazi. Cyane kose. Yego. Musore kabisa ubona keye ku mpande zose. Nambaye white. Wambaye na white. Ibara ry'abanyesuku. Katuma rikatumara nako twe tutagira isuku giye. Katumara mazacha. Oya riba rihari ariko kandi ni bara risigura menga amahoro mu masosiyete menshi yo kwisi. Kwisi hose. Iyo umanitse agatambara kera. abantu bahita babona ati ujya muntu vraiment yasavye yagize horeme
bivuze ko nawe ari amahoro imbere n'inyuma cyane, amahoro mu mutima, amahoro mu isi yose, ni nacyo cifuzo canje n'ukuri kabisa. Kandi nta kavuyo no kwitigeza nteza nambaye white. Ubumeze nk'umuntu yambaye burya umuntu ngo yambaye costume nta sinyifatire yose aba kwiye kugira. Yego ni nazike burya. Yego nta kwiruka nabwo imvura yogwa. Oya okay, akantu niko je nama nebaza ko rutura abantu bireme ni ikintu kiri universal kizwi nyene. Kizwi bo ni kizwi ahubwo basa n'ababiguyemwo bose kuko sinzi iyo wambaye ikoti je ndayambara gake kuntu wiyumva wumva hari ibintu utari bukore mbo ako niko mba no urahindura n'ingendo niyo mpamvu turazambaraga ingendo irahinduka ama complex kwicara nko muri bisi ho biba ari n'ibibazo atubona n'intuzi baricarayo tu baricarayo mugabo ubwo urabona ko menga ntibimufitinga neza. Oya buriya buryo naravye no gutambuka n'amaguru umwanya munini wambaye ikoti biragoye erega niyashire kwica kandi muri bisi yashira kwica tambuka umwanya munini yashira kwica uca wumva rero bene data bo mu batemedo Jehova babobrija kwambara makoti bajya abantu nyene barahwera burakanya n'amaguru umwanya munini kuko bariko bavuga ubutumwa ko bahuye bategeza kumubwira ubutumwa. Ego bari abantu bafise ibanga rikomeye. Abantu nibaza ko bari mu bantu ba mbere baba bazi iciza n'ikibi c'ikintu cishwe yasho barakitsi ahubwo gusaba sinzi bararesista kuko bakibamwo umwanya munini cyane umunsi wose urahera bambaye ikoti kandi bagenda badahagaze. N'umusaza kurundi ruhande umwaka dusigaje mwameza ngahe mingasigayemo kwezi ku imba kuna kwiye dusigaje mindwi zitare nyinshi cyane ni yamede wagiye ukora ibintu byinshi kabisa abantu hari nico bari biteze kitanabaye ico niki kitabaye kizo nukuvuga ngo zibanga inkuru zagiye zivugwa hirya no hino mu bafana no mu bantu burya ngo bari bategereje ubukwe bw'umuntu yitwa Amede sinzi impamvu kino kintu naje nakigarutse ko kenshi oya bari kwihenda kuko nanje ntavyo nategereza ntavyo nari ndindira kimwe gusa nimba butabaye buzoba canke bushobora no kutaba nibisanzwe ariko mu gico umenya coco nubu mpagaze neza erega ikibi ni gihe utaba ufise umukunzi hayo afise umukunzi abenyereza ndamufise danyavye yego kandi tumeranye neza cyane kandi shanyama yaranabivuze amuganya mu yavuze wewe yasa n'uvuga yuko jewe ngo ngo nabiri oya ntiyavuze jewe ari ibyo yabivuze ke oya yavuze ko muri babiri hagati yawe n'uri mu mwatabirimo ariko ubundi ngo akunda ubundi byo ashobora kuba ari jewe rero ashobora kuba ari utabirimo ndabirimo uwo muntu acago ko yarije ntobibamo aco gihe gatoye kujya wunda dahara bari batabibamo ahubwo ico gihe bimeze uko wewe ukunze abantu babiri uzi impamvu uwo mukunzi wawe uremanga muri kumwe no wundi muntu ukunda atarakwemera Jensi ntari wakubibamwo ko kubibamwo kuri ujyanye yavuze kubibamwo mu rukundo setu kandi uwo ndabibamwo mu rukundo turabizi nanyemo jewe nawe sujya ico cyari kimwe mu kazi rusanga ariko abantu banakumenye ko nka Amede Manirakiza ni giki ushima uno mwaka tugiye guheza Imana niyo tugira ubuntu nyene dusigaje muri ndwi nkeya ni kihe kindi kintu wigaye uvuga ati iki naragishaka ariko sinakigezeko yewe gaye rero mu buzima bwanje sinigera nigaye bivuze ko tana amashe kugira na menshi ako sindayita ya mashe yo kwikubita ku gatuza ngo nara menshi oya nibisanzwe je urumva igituma ntana ntigera nigaya niko kundi ko kwicuza uyo ngira uko nko nzari kugenda ukujivyo ntibikunda kumba ko kenshi naco gituma uzohora usanga naho vyanse mba ndiko ndatwenga bazi ngo mba nanikiye amenye nk'ikigoryi gusa ariko no mutima biba biriyo mutima ndoko naravyiremyemwo ko ntashobora kwicuza kubera je iyo ntanguye ikintu ndicarana n'umutima wanje awusobanurira ahubwo nimba unyemereye kunshigikira tubikore rero hari imbere hariyo ego na oya tuzotoramwo kimwe ikizoza cyose turi kumwe umutima wanje ukambwira ati genda turi kumwe shitse hakaza oya mbameze neza yego nukuvuga rero ivyabaye ntaco nicuza vyagenze neza ubu mwaka wose ibitagenze neza naho urumva
je muri make icyo novuga ko kitagenze neza ni intego nyinshi nari mfise ntashitseko ivyo navyo ni umugambi w'Imana buriya hanyi yisi ifise ikikontorora sitwe tuyikontorora twe tuyayeho go tuyitunganya muga hafi hariho ikigenga vyose ego icyo rero mu gihe wemera director mukuru hejuru y'aba directors iye ba director boss uwo rero mu gihe umwemera baravuga uti wa mugabo hari icyo ntakoze naragerageje utuvuvu twanje yego ubugoryi bwanje ndazi ko utari bubumpore kuko untahura uzi intege nke wanshizemo ibisigaye ni wewe rero ngaho ntusubira gushavura ubuzi ko ku mwaka uza uwo muntu azoba hari kandi ashobora gukosora ko tuba dufise n'intaye nyinshi biko tuba dufise n'intaye nyinshi ibintu Imana yaretse kudukorera urumva Imana yaretse kudukorera tukibaza ngo karabaye ibariraguye intore ntindi bibaza ko ari yahe yo kubita yindi hasi zose ni kwaho oya umva oya yeje suko nogira we zose ari gwanje iyo ari yo yose ni fresh kandi mugabo wibuke yuko zose atari gwanje ico tucemeranyemo nakoresheje ijambo rya gwawe kubera ko ari wazanditse wazigize mu ruhara runini yego je rero koko vyiwanje je sindabifana fani cy'abafana bakfana yego nukuvuga noca fana iki canke iki gusa icyo nzi cyo kizotsinda namahirwe idatsinze nayo yewe kwagasa yavuze ngo hatsinze Burundi hatsinze umugamba iyo habaye igitsinda iyo habaye igitsinda umenye uti abo turi kumwe bariko baravuga je sinoronka iyo mvuga mubitsa ariko rero byanka byakunda burya nk'iyo umuntu ari ku murongo yiruka n'abandi bantu benshi haba hari umuntu akubitiza kwijisha akavuga ati uyu mutipe nawe mu gutera intambwe ararenze to be honest wabonye amafilm arimwo banyirayo urabazi ninde muntu mbubona arimwo ububona tuno muntu byanka byakunda arateye ubwoba zija filime nariko ndaziraba zirateye ubwoba zirateye ubwoba zose bo yego hariho turetse kubishishyo y'umuntu hari iyo ubona urageze uravuga uti twokwiruka takagasede nubwo bakajanjura nta twokwiruka uyu ariko wibuke mu kwiruka bari abantu biruka hari uwiruka agira ngo akubita umwuma ego mugakagira panine akanundi agira ngo abo bantu babiri uzomenya ubutsinze bashitse nshobora rero ibi bintu mukunda kubigomba kudushiramwo ngo dutangure ngo tuvuge ngo ukuriza ngo bariya ngo ndazi abasirikare bafise ngo na 500 ngo nanje mfise 200 yewe Gideon yatwaye abasirikare bangahe bakeya yarafise bake cyane ahubwo Imana yamugumye imubwira ati gabanya wewe ntuzohave wishima ngo ufise abasoda benshi kugira ntuze wivuge inguvu z'intsinzi zawe kuzava kwisi y'abasirikare raba rero jewe vuze nti dufate nk'akarorero n'akarorero yego filme yanje ifise amavyuzi menshi ndazi nzotsinda hakaba hari umuntu yaganiriye n'Imana imubwira ati gabanya n'abariki ndeka muhereye ucugenda ukamara marirayo tube tureka rero intahe ushira hishize gusa twishimire ko twagiye mu kwagirira amahirwe yo kuja mu bahiganwa ivyo navyo ni vyiza kabisa izotsinda yose izo biduhaye icizere ngo je mvuga bari yindi nkuko nundi azoza arimo ariko nzomubwira nkifurize amahirwe masa ariko kandi ndagutere n'intege sagasishijwe rumuri ibikorwa ufiseyo nibikorwa ububona nkuko basanzwe bakuzi bihagaze neza bivuze yuko ejo utsinze nibaza yuko ibizoba bitangaje usumba gutsinda so twijabukire byihuse Amede nta n'amasaha menshi arahera ashitse hano hantu yanankunde yarakirushe avuye Kigali kwasanze dushobora kuba twaribeshe icari cajanye abakinyi ba filime bariyo Ngirimana Amede namuzanye mu mazina menshi afise harimo na The Living Legend n'umuntu atangiye gufatwa nk'umulegende mwa bino bintu uravye imyaka bimazemo ariko kandi ukaraba n'ibikorwa yagiye akora umuntu atotinya kuvuga yuko benshi bariko barakora no munsi bamufata nka mukuru wabo mbe ame mu Rwanda mwari majanywe niki mu Rwanda ibintu vyari byatujanye birazwi mu Rwanda hariyo festival mwagumye muyivuga no kuri kino kinyamakuru yego mu gihe habaye festival rero ucamva cyatujanye twagiye muri iyo festival yego yabereye mu Rwanda twebwe hano hari imvugo zibiri zivuga ngo
ica mbere ni urugendo shuri ica kabiri ni festival igamije gukarihiriza abantu ubwenge kugira bamenye uburyo bashobora kudandaza amafilme yabo. Ivyo bibiri nivyo. Ivyo byose nivyo. Kubera ko mu gihe usohotse aje Kigali se nabwo hagere. Yaje ntari kwambuke Kanyarunguje Kigali. Ari imaze guca mu Rwanda nyene urumva ubukire hejuru yayo gatoya ha. Genda ariko Kigali se nabwo aje. Rugendo shure nivyo ucuvyumva ngaho. Ngo batwita ngo bakera rugendo. Ni kuvuga twage aho onye twungutse mu byo. Hama ibisigaye ivyo byose ico kindi naco nico kugwe rya festival kintu yari gamije yari kukaririza ubwenge twebwe abanyafrika canke East Africa kandi harimo n'abazungu benshi ibihugu bitandukanye vraiment mu Buhindi muri Amerika aba Nigeria aba nyene benshi rero ahanini kugira donc dukeburane twongere twigishanye ukuntu donc isoko yo kwaguka ya filme muri bihugu byacu rero tuvuga ko ari kukarihizwa ubwenge kubera ko nta ma certificate yararimo hariho abajene bo muri Kigali baroze certificate bo bari bamazeyo bari ko bagira inyigisho mugabo rero hoho haba deba bakabaza ibibazo bakeshura bakavuga ukuntu donc nko mu Buhinde ukuntu badandaza iki bakumvika bakabaza uwundi bakabaza nabo mu Rwanda bakabaza na hose ni urugendo rero kuko ikintu shaka Amede tunavugisha ukuri ni cyayi hano haraciye umu analyste yitwa Nyama nimba ari karanariza inyuma yo haraho n'abandi bantu benshi bamushigikiye muri analyse ziyo baravuga bati bano bantu bahagurutse Burundi basa n'abagiye kudusuzuguza uburyo bakiriwemwo biraboneka yuko menga no kwipendekeza mu gihe abanyarwanda b'abastare benshi ngo bakomeye batanabijemwo babica amazi umuntu nka Amede n'abandi benshi mwari kumwe bamaze kubaka amazina namba koko ibintu abandi bari babigaye numvise yuko ngo no kwinjira mwarinze kwiyandikisha ngo amafaranga banza rabura n'ibindi byinshi ubwo ntubona yuko igikorwa mwica yuko kidasanzwe muri mugiyemwe ahubwo mwisubije inyuma jewe muri make Nyama je ndi umufana wiwe uri umufana wa Nyama je ndakunda umuntu avuga uko abona ibintu bisanzwe bavyita droit d'expression yego droit d'expression rero dukwiye gutahurana umuntu iyo yumva ikintu akakivuga uko acumva hari ahantu yexagera akavuga nabi ariko nibisanzwe yego nguma nibuka ukuntu bavuga abana bo mu mpangu bo mu bipangu abana bo mu bipangu rero niyo aba ari umugabo hari igihe arondera uwo mufasha ukuboko kugira aje bukibarabara abana bo mu Kamenge ugasanga kandi abana bo mu Kamenge babitaba amayibo bamitaye basuzugurisa bitima mugahagaze kuja bukibarabara uwo muntu yakuriye mu bipanga aramukenera kabisa ivyo bintu rero bakuvuga ko usuzuguritse genda neza inyungu hariho inyungu zokura ujya atinya gusuzugurika azokenera kira noneho je nta kwisuzuguza nabonyemo twara abantu dufise iteka cyane twari dufise iteka twari tumeze neza hariya mu Rwanda nagira ndakubwire yuko twebwe dufatiye naho umwe wese yashikira wasanga twubashwe turetse abagiye bashikira ahantu mu famiye abaje mu mahoteli bamwe bagiye ku migwi aho hoteli washikiramwo twaba twubashwe baraduha agateka akantu k'inzara yavuze ko ngo yabakubise hafi ngo oya ugutuka nagutorera mvuga gutyo twaragize n'ubwoba Nyama yagiye kuvuga mu gahera kumbatsa cyava ati mutabara abakinyi ba filime mu Rwanda inzara biciye mugaje nk'abafise amafoto inbox sinkunda je gupostinga ibyo byose y'abantu muri mwege bakora imwe rutuvinyu mbona ku mameza hasa neza abatira n'ibintu bintu navyo bivuye ko Nyama avuga ko inzara igereye ca abantu rero burya je urukundo nabonye twadufitaniye no kubwira yuko tutari gutabaza Nyama hagati yacu none ko yavuga ko twari kumwe n'ababere babakire hagati yacu twari gusovana kandi nagira ndakubwire yuko mu Rwanda aho twaba turi
aho tuba turi dufate duhuriye nk'ahantu mu kabari harashobora kugura umwe hari ibintu birazimvye none harashobora kugura umwe abantu bose bakanwa bakarya yego papije mayeka yadusanze ahantu acaragura mwese oya amarundi yasanga kumeza samana amarundi wewe umuntu aba yayapfuje rero icinzara cyo tugishire ku ruhande nibisanzwe urumva nubwo no bibabwira ntimwovyemera nimba wemera ivyo ujye yavuze ngo inzara irabishe nta kundi niko ubuvyumva mugabo ivyo rero tubishire ku ruhande yego from inzara ntawe none bega ko yadutabarije mwarakotije muraturungikira muratwaje kubera ko bagwe muri twebwe tutaravyemeye rimwe rimwe tuba gusa turavateka tuzobaza hakurya uko bimeze itwo kuri nico kintu cyo gukotiza nta kintu kuko nkaje nironkeye message imwe muri mwebwe ntabwo no kwemera ikintu ndakiboneye ahandi hano mugabo kubera ko nabo nyene atawoca jiji ibyo bavuga ko ari ububeshi niyo mpamvu tuza n'abantu babandi bavuze tukavateka twumva umuco batanga na cyane ko abafana bafise ubwatina n'abantu bacu bafata ingendo bageze no kukanyara igitoro kibaherere ko mu mahanga harateye ubwoba harateye ubwoba cyane uhoraba ku binyamakuru umugabo yitwa Samusure ego Samusure ndamuzi yagezeyo bikanga agakoma induru akatabaza kuri rezo sishati ntabara mukotize mu ageze mu mahanga ageziye yarari mu mahanga yahunze ego none twe twari kwiha gutabaza twaje dutumanyama inbox iyo vyanka ateye ubwoba mu mahanga ushitseyo arateye ubwoba kira noneho twe mu Rwanda nasanze atari mu mahanga kuko nagira ndakubwire inshuro umwanya munini twahamaze twajya mu bantu badutumiye hari abo twagiye tutashoboye kugendera ngo dufungureyo badutumira hari umupastor mama pastor aho mimi yashikiye Imana muhezagire yaradutumye ko inshuro nyinshi turagira umunsi mwe turavuga tutireka rero tugende hariya kuko yadutumye kuva tukiriko turagenda dushitseyo aranyegera arambwira ko mwana ko mwaje muri bake aho turi 10 aravuga ngo ko mwaje muri bake kandi nateguye ivyabeshe nigene hari amari ngo umushitsi umwe wenyine ugera bakakubaza ati zana amafaranga tukwakira ariko bakumva abantu 10 baratwakiriye neza umuvyeyi aricara ngaha turiko turajya twegara ryohe arabyinjoyinga arabitekereza no kuvugana hariya mu Rwanda batwakiriye nka famille ntitwari gusonzerayo akako kurumva tunakarenge filime yawe nibuka ko navugana n'abanyarwanda keshi mu minsi bambaye ati no film Intore Ntindimi hit muri East Africa ugeze wabisanze gutubwa ibyo batubwira sama candya oya kweri nukuri filime Intore Ntindi beshi mu Rwanda ntibari bazi barije nayanditse uba ari nyuma yifatiye ikaramu ntavyo bari bazi abo twajanye kenshi wasanga bavuze ngo burya ngo ujyaye ngo hajya ni presence akavuga ngo niwe yanditse Intore Ntindi kabona abantu barahindutse filime sijya yonyene bazi filime nyinshi barazizi z'abarundi zanawe yagiye zose barazizi naho yagiye yo bayiza ari benshi iziza baberi nagenda kubwira Aberi wewe n'umustar arenze mu Aberi hajya ari umustar cyangwa nuko hari hano reka yahabaye umwanya munini kuhaba rero mu bikomeye n'umustar muri ko byose banura ko aho ugiye hose bace bakuvuga nk'umustar oya kwari yababaye imyaka myinshi baba n'ahantu henshi baseruka Nyabugogo ntibanamenye ko yego rero nagara kubwire filime zacu barazizi cyane barazizi twasanze nyene n'abandi bantu banakomakomeye muri sinema bazizi kuko nuko nyene tutagiye dupubliya vyinshi tuvuga vyinshi twaragiye tubonana na bamwe numva rero ibintu bikorwa vyacu barabizi cyane kandi barabikunda bose kabisa nk'umustar rero abafise na filime wumva ifise amateka nkayo yose twavuye kwibaza ngo ni iki gitumye Amede haguruka mu Rwanda adatanze ikiganiro kuri TV nimwe hari imvugo zitatu bamwe ati Amede ni bya bintu vyiwe aragara ica kabiri ati Amede bashobora kuba abana mwinyi ibiganiro navyo nyene bibaho urumva abandi bati ashobora kuba atanabihaye agaciro ico Amede we yise ngo bwo bari n'ubujuju mu gihe yaba yarafise access zo kuronka interview mu Rwanda agahaguruka atani nimwe akoze ese nta nakamaro wowe ubibonamwo kuja mu Rwanda ugakora ikiganiro gisana media tour tuvuge ku cambere kugira mbanze ndagikuremo ako kantu karanjena akahe iko unzi nk'umuntu agara aya ku buryo wonsaba ikiganiro nkayo kwiba oya ndakuzi nk'umuntu muri society muri rusange aciye bugufi urumva mugabo sinzi ko ndava tuvyita professionnel
hari ukuntu rimwe rimwe ugeze mu bikorwa udapfa gutwarwa n'ibishobisho ko biboneye nako kantu kumbure nimba nako bakuzi ko ndakuzi ko baba barahuje bavuga ati Amede umuntu wo gutora ko biboneye ngo mukoze ibiganiro atanyunga bibona aho uranabeshi oya suko Jemez inyungu ahantu hari hose hari inyungu kuri jewe okay ariko jewe hari kimwe na bibiri ntabwo simbira kuri kabiri banza gutora kimwe bimwe twita gusimba ingazi yego rero hari ikintu je mfata nk'ikintu noherako nkahera kuri ico cyambere coco ibinyamakuru muri ryandwi mu Rwanda wari kurondera ukaronka byari bike sinzi bari bize n'ibindi bintu sinzi ibintu harimo n'abari basohotse igihugu rero byaba bigoye yes mupfume muvyita ko bangayeko hako muza kuvuga ko ari je nabagayeko ariko mwibuke yuko abakobwa banje barose ibiganiro abakobwa barabikoze sinza kuvuga ko ari je nabarondeye ibiganiro oya abo barabisabiye canke byasabiwe n'undi muntu asabiwe na Abel Abel siwo kuri ijya teresi yiwe se Abel cya kibuga ni ko nari kumwe n'umuntu yari kunsabira byoroshe kubera iki waretse asabira abakobwa bawe wewe ntiwemera ko agusabira nakubwiye ko twe twari busy nabo bari busy okay yumvire gukoresha bijya biganiro bajya bakaza bagakoresha natwebwe kandi ntiwumve ngo je nije nari gitangaza mu bo twari twajanye bose ariko barinze bashikira abakobwa bawe bagashikira inyubako wubatse mba mbona wazubatse yategereza kuba swat ahagaze inyuma yabo bari kumwe cange yabatanguriye ivyo ni vyabishobisho rero vyawe wavuga nakorerako ni kuvuga urashobora kuba ufise bibiri ukavuga uti reka ntangurire kuri kimwe n'ikindi kizoza mu Rwanda nahabonye canke mwese mwarahabonye ujayo n'ibintu bigize kandi ibinyamakuru vraiment biradukorera murabize muradufasha ibintu byinshi kabisa mugabo je sinobita mwe ko muri abantu bo guhatiririzwa ugiye uhatiriza ibinyamakuru ntabwo wunguka cyane kabisa aho ya umunyamakuru umuntu dukorana nimukwiye gufatwa nk'abantu dusaba cyangwa mwe mukadusaba turadiringa kutiringa kubera yuko wowe uriko nkoresha ikiganiro uriko uramvumisha kandi nawe wiyo ndiko ndakora ikiganiro mba ndiko ndaguhakana of course reka rero turebe kuvyita ngo nugusaba baradusavye twarabasavye no nukudiringa rero kudiringa kwanje kwa mbere nuko nabonye Mimi na Kado barose ikiganiro ubwa mbere kandi nabonye biriya ntibihagije niba ari ibiganiro byo mu Rwanda kubera abanyarwanda Imana ibahezakira abanyarwanda barishimiye ba Kado bavuga ati abarundi yo muvuga gutyo doko baranashimira kujya kuntu Jeje ukanutse Manibo wa Extra TV yaranyandikiye arambwira ati mani mujyamye ku buhiye ati mwabaye mufise abana batwika nkoko abacu tubabona nyene hano niyo mpamvu barashika mu Burundi muri Fresh TV tubake ego nimba ari biganiro rero ntacyo bitwaye tuzosubira tubikore kuko ibyo munsi twadufise amabanga ibintu byinshi kubera yuko nubwo numvise gaha mwavuze ngo twariyo nk'intama yego twariyo nk'inama muga ico twari ko turakora nubwo twovyita no kwifotoza ngo vyari navyo ni vyiza uca mu Rwanda kwifotoza none twe professionnel actor cyangwa umu actrice kwifotoza ni ikintu gisanzwe ku mu artiste kwifotoza ni ikintu gisanzwe nkaga ninababwira uriko ratwenga umuntu ngo kubera asohotse nubwo asohotse mu bugoryi amenya ico akurayo we ntumutwenga kuko uzogikeneresha yakuyeyo no kwifotoza bifise akamaro ku mu artiste kabisa ifoto yo ibisiguye n'ibintu byinshi isiguye ibintu byinshi okay rero twebwe urumva twari bize kandi ujya mwanya ntitwagomba kuwupfisha ubusa uravye urugendo n'iminsi twagenda narumvise ko bamwe bagoma bavuga ngo ni agaruke bakore ngo baturunaje ni bien mugabo je filme ntaho yagiye nani yasohora kandi nari mu Rwanda kandi bari Kigali ibyo byose uvuze n'ibindi byose wavuze byabereye muri nama wabimenye gute ko nyamavuga yuko ururimi rw'icyongereza rwabakubise hasi ngo inama ikaba bameze nk'ibiragi ntimwumve n'ibyo bariko baravuga yego umuntu yariko aravuga no kumureka akavuga nimba nanumvise mwavuze uti bopfuma basiguriranira kandi mugabo nawe uriko uranamubeshera yavuze ati baravyumva
bikora ko bavuga yaremeye ko harimo abagabo naho muri ababyumva twariganye ubwagwijuranye ni ingorane ntacyo bitwaye ariko nivyo bugitse kubera ko ugiye kubishura ugiye kumviriza kuvoma rero yatuvuze neza ko imbuga ushoboye kumva ivyo bavuze cyangwa umwe muri mwebwe akumva nimba umwe tutari nyibanyamwigenda akavyumva akagaruka akabitubwira bitwaye iki amureke ugomvye kuvuga uti bariya bagiye kumviriza hariho uwundi abibabwira barutwa na jewe mugabo wibuke ko tuzozana Lazara bitubwira nawe ukazomurondera mwicara mukabara bikubwira inyungu iguma ari ihari kabisa niho bo je ngomvye kuvuga yuko ivyo mwavuze vyari ivyo kuri ivyo yagenda avuga bagenda bavuga vyari ivyo aho ngomvye kubabwira ko ivyo muvuga byose inyungu iguma ihari iremewe ivyo nubwo vyoba nkuko mubivuga inyungu iguma ihari kira none inyungu twarose zirarenze cyane kuko zijya festival ziba zirimo abantu batari nkuko kwa twebwe twigira ngo turarenze turifo kwigiza y'abafana ngo ifo kwigiza yango yashu n'abantu baba professionnel babanje gukura mu mutwe imbere yuko bakura muri ibintu by'ubustar n'abantu baciye bugufi nubwo wovuga icyongereza kibe yavuze ngo hari wahagurutse aramamara amazi iyo barakumviriza mu cyo cyo none kaya kantu mugaye yene tugeze karabaye sinzi umuntu yahagurutse Simone ngo yahagurutse avati what that fucking saying tumuntu arabeshe none Simon yavuze nabi gute yavuze icyongereza kitabaho arakizana twumvirize kuntu kitabaho akigereranye n'icyatsi aka kantu k'amabaje nako mugasigura gute bamwe ngo VIP abandi guest ngo kumwe mwambaye amabaje agiye atandukanye hari baje twambaye tare yo muri festival muri rya mashaketi oya hani zose ni za muri yo VIP ko mucukumbura ibintu bitanabara VIP na guest oya tutandukanize nk'umuntu yari ahari nk'akarero wewe baje wari wambaye yanditse ko gute nenga ni guest kubera iki yabereye yambaye yanditse ko ngo VIP bitandukanye yari muri VIP nye yari yarishyuye ibibanza bya VIP hariho kuri hako sinzi ukuntu byagenda namwe muzi ngo byagenda gute tuko tuzi amakuru dufise ngo nuko mwiyandikishije kuri website banabafata ku nguvu icyaba bajenya maravata ariko nko gufata umusare nkame ko amufata ku nguvu akiyandikisha kuri website yari yabuze amafaranga yirihira kugira afatwe neza muri festival ariko shaje ndagira ndakubwira ikibazo cyanya matukigarukirize ngaha uzi impamvu akadodagura bagiye mu modoka yanje ngigeze nimba ari kashoronge nimba ari mu Gisenyi nimba ari hengo ipine ribarira rokotse rero n'umurotse nibiri umuntu tutabonanye mu kugenda twabonanye ugira reka tureke izo kuja ku izo discussion ziwe bro bacha biko birananje najo reka derenge bwana Ahmed ibari entertainment nta bisawa nta nziko nta umutsuba w'ushubere ariko gusa ko bari no kugira twigishanye abantu babandanye kumenya n'umuco ubona gute umuntu atigeze aja mu Rwanda mwabona bakinyi ba filime bagenzi banyu namwebwe mwagiye hoba hari akarusho ko umuntu yagiyeyo avuga ati nukuri ko Imana utagiyeyo yarahomvye uwari we wese yagiyeyo arasumbya ikintu nubwo batazabibona ubu canke batobibonesha amaso afise icyo asumbije umuntu atagiyeyo uko nukuri rero wari wese yagiye nubwo yakugenda ari igipfa amatwi afise amaso cyangwa ndatagira amaso afise amatwi warasumba umuntu atagiyeyo azi icyongereza cyangwa atazi icyongereza yego kubera yuko diko bajya professionnel bafise n'ubuntu batwaramwe ibintu none erega festival ntizokwama ariyo kwangabore hose gusa natwe tuzokora ama festival none nimba wararabishije amaso ukabona ukuntu abandi bapanga festival aho nta nyungu warose nubwo utokumva icyongereza cyo nyene niciko gikomeye tureke kuvuga byinshi ku rundi ruhande hari abantu bacitiranye ikintu bamwe ngo filime ngo yo Rwanda ngo harahigeze abandi ngo y'u Burundi ahubwo irakaze no kubera mutaramenya kwidandaza n'ibindi bintu byinshi nk'ubowe nka Mede umwanya umaze mu Rwanda aba ari ikintu wigiye kuri industry y'u Rwanda uvuga ati kano kantu barakadusonza twirangagiza abo iryo rindi huriro kuko ryarimo abanyamahanga benshi wagiwe dondagura tuvuge kuri industry ubwayo yonyene y'u Rwanda aba ari ikintu wayigiye kuvuga ati kano kantu kabisa barakadusonza cyane no kuganira twaraganiriye barafise ibintu badusumvya byinshi barafise ibintu badusumvya byinshi buriya filime bo bayitanguye basa nkuko bayinjiyemwo cyane inyuma ya Mugisha siko ego Mugisha ariko igihe batanguriye ntibigeze bahagarara
baciye baja mu bushakashatsi bararondera baguma barondera muga natwe wibuke Mugisha yarakoze ahubwo nawe nyene acaje ahantu nawe nyene araja mu karuhuko natwe tuguma tujyana ni kuvuga twe twagumye duteba bo baguma imbere kandi ubwato bwitangiye bukira umuyaga rero bariya ikintu baradusumvya koko kwidandaza cyane ikindi badusumvya ni tere yabo cyane ni tere yabo rero bafise isoko ryagutse isoko bararifise ahubwo bafise n'ubujanja bwinshi bafise ubujanja bwinshi ku buryo ibintu byabo bagomba kubikora bikagenda neza bikinjiza tu none reka ndabikuwe nk'akarorero 2012 bantuze bakanyamvya ni wabonye badandaza amasede ngaha yego twarahura baraba bayadandaza fandereza uragura bakanyomvya intuzenye je nabibone nabagurira amasede uri mu bayaguze yego cyane yego isede narababona ryo bakanyomva hari nundi muntu mu intare y'ingore ntuzenye mukamboko yaraje bariya baraza ngaha kuri bato gasanga bariko radandaza ico kintu twagomvye rero kucigana twebwe nga mu Burundi je ndi mu bantu badandaje CD na jewe bibarabara twagomvye kucigana muka twabira twankira kubera iki ikabana dusumvye nakura yakuraje ntaye badusumvye kuraje bivana n'umuntu bashobora kuba bafise esprit itangaje ego ako kantu ego nukuvuga rero bo babikoze kare ivyo barabiva ko tubigumako baza mu bindi kuri internet twe tukiri umva nuko rero bacyafise byinshi badusumvya ariko ibintu byo kuvuga ngo kudusumvya gukora cyangwa twe kubasumvya gukora ivyo ni impano ariko reka ndakwereke umfashe kino kintu kumbure ko abakinyi ba filime y'abarundi hari akantu kandi mudafise ko kwiyemera ariko sindavyemeje nshaka umfashe kino kintu nyama yavuze filime zibiri nanje zimpa kwiyumvira dufate filime yitwa Gitorenga dufate Endima Shaka Kigali tugaruke kuzubuza hagufi wanashaka muri ya generation uvuze filime ya Mugisha tunafate kwihari no musi yitwa Intore Ntindi dufate izo filime zine ni zindi uza kunzanira mu Rwanda basi ziza kuba zihanganye nizo kugira tuvuge ko industry y'u Rwanda dufatiye kuri ma produit yasohotse arenze bishobora kubijya iyo Burundi no musi je rero kumvuga kuko sorry gato ibikorwa byose uzavuga ni biza gusigura biza guserukira ku gikorwa giseruka kuri produit idasanzwe ishobora kuba yonarenga igihugu ikaba mpuza makungu gusabye unzanire filime z'u Rwanda ushobora gufasha gufata bano bantu baraturenze kuri binini muri soko naco yabimaze ugifise filime itambuka kanyaru birenga handi ha mu gihe kwena gwa filime zine zose z'u Burundi zanaje gusezira kubita mbere harimo n'izabyaye filime z'u Rwanda no musi je rero amasoko aratandukanye ko ndabibona amasoko aratandukanye kuko hari abavuga yuko amasoko akaze naye kuja muri mu ma festival ugatsinda ugaronka byo bihembo n'ibifaranga byinshi pe okay filime ikagugwa inshuro nyinshi mugavure miliyoni yo filime muri make twe tuvuga filime muga hari ikindi kintu arico cha dekovuye abahindi ibi vyare population irakonta hari umwana ubakira muri kuyora ivyo bifaranga byo mu ma festival unda kubakira muri popularity akavuga ati ndonka abantu benshi wibuke ko bakoranya ari benshi bakivuga ni mu Kirundi guterewe na benshi ntaremera ariko nukuvuga rero abanyarwanda ni twavuga ngo ku ruhande rumwe nituza kuvuga ngo kubona twe dufisi yazungurutse heshe Gitorenga yazungurutse ibihembo no mu Rwanda yarabirapfa kuwi iyo filime biriza no mu Rwanda yarabiriye ngabo maze kugira ibihembo byinshi za Egypt hose ariko ukacivuga ngo ego ngo niho tubarutira ariko nabo kuri population bafise kukuntu bubaka izina baraza kukurya muri abo babiri nindakomeye umuntu yubatse ibikorwa vyiwe tubanze kumvikana kino kintu hamwe ibintu turiko turakora turakeneye ko bidutunga amafaranga arakenewe abantu babiri bubatse ibintu umwe aganya abantu benshi uwundi aronka aganya amafaranga muri abo babiri nindakaze uganya abantu benshi nindakubwira ko ataronka amafaranga turiya icyo rero ntitucyumvikana ko mugareka mvuge ku yindi kote iyindi kote ni yuko tutagize ubushakashatsi bukwiye ugiye mu banyarwanda nabyo ba journaliste babaza Gitorenga bakavuga ngo niyo ninde baba bayirengagije aya muri bwa buguruguru bwinshi bavuze n'amasaje bafise bari abantu nako kantu kari mu bashobora kuba bazi n'icyo bafite cyo naco tuzi nakalenda kubarire twe dusipoze ko twe turi nk'aba turage bo mu Rwanda urumva
tutazi Gitorenga akasanga nk'ubu mu Rwanda mwe mwaragize amatoza kwiye ko ata filime we yazunguze za Egypt naye ariko tuba tubibona turaziraba zose zirahari tuba tuzibona waragize amatoza kweri amatohoza je ndayafise nana Ugasanga nta kubavuga ko filime. yagufise ndiko ndaguhagiza ngo nuko hari hano none munsi mazino nshasha nta filime mu karere iri kirakubita nk'intore ni oya ivyo rero ivyo ubufatiye ku vyawe nico gituma ndakubwira tugende bukebuke ego ivyo muvuga birashoboka ariko hariho n'ibindi bishoboka twe tutavuze canke tutazi iduhagarare ku ico cyonyene ngo turabasumbya ko canke baradusumbya hari handi hantu usanga badukubitira nico je nagombye kuvuga nimba ntabonetse muri make je mwavuze birumvikana Gitorenga yarakoze amateka sigito gusa indi mashaki kari yaragira kubita kwandi kubita hehe afise na partnership no musi za Nollywood ziriko ziraboneka bivuye kuri ayo mafilm Mugisha ije filime yakoze umuvyuro mu Rwanda abantu baraza muri film Mugisha wewe ntumuvuge kubera ko hariho za marira y'urukundo nazo zakubizira kubita ziratwicarika twese Leka ibintu byo gukompara rero muze kubirekera comparison tuyireke muze kubirekera abo muri jiri ariko gusa mfatiye ku bintu ko yavuga je ntawe kino kintu aza kumbwira nimba ntibeshe nsanze twavuga ngo abanyarwanda barafise ikintu runaka bashobora kuba badusumbya muri domaine runaka nariko turafise ikintu tubasumbya muri ibi be waruzi yuko n'umwigisha ashobora kwigisha akazavuga umunyeshuri arabukirije ngo none ngo haji wogira ukuntu akaba atarakaza akakikirako umunyeshuri vuga rero uwo mubangabanganya nawe uwo mubangabanganya ukivuga ngo umusumbya vyose muri domaine abafise ubundi buryo nabashobora kugutera ivi ukavuga ati umuntu nawe naco gituma ivyo rero byabafashije kuvuga ngo aje sinoja mu Rwanda haje no bangiye kunguka wumva ngo twe turabasoma bahora dufise Gitorenga wikumariye iki wewe urabandanye yicare kuragura ko tuyivuze ngo no wiwacu rero ngo nta mu Rwanda ngo kuja kwisuzuguza sawa komeza ureke kwisuzuguza undeke mugaje nisuzuguze kuko je ntiwamvyaye ngo ucumbuza kuja mu Rwanda mugani waba abiko bari yakuru bariko baraduza ama etage hariya niki ahubwo twiko buryo twakora amaparisere hano hano mu Rwanda twe twaratembereye abasineyaste bagenzi bacu reka ni bari kuri irevo bariko bubaka amazu Kigali filme gusa nta kindi akora ni ku murango no mwijoro avyuka ari gukina gitondo gukina no mwijoro abandi baforoma aberi nta stati wabonye ahantu bari bagendeye mu banyeshuri bariko barigisha baforoma abandi aho niho tugomba kugera baradutanze nta kundi ni kuvyemera ivyo byose barabitembereye ko Fiston na Aberi bagenda hamwe natwe tukagenda ahandi ko bamenya tukagenda kuko nuko bariko rakora ukabona uti abo bantu attention acho twungutse yego reka bagume bibaza ivyo mugabo twe turiko turongo ariko ndumva urugendo shure bwawe urugendo shure mwarize ku mpande zose kabisa na cyane cyane ko uvatire industry nayo nyene irafise ibi nibi haro nibyo utaba wavuze uvati akari gahe nakabanga kakazi akanara kadoboye nzomenya ukundi kuntu ndabigenza so nibaza ko baba bavyumvise abansavye Ameda ko nanje no mugana ndamukumbuye of course hage havuga byinshi cyane cyane urugendo rwo mu Rwanda benshi bagumvise araza guhaguruka nzana n'abandi benshi kugira bagende bumva ico babivuga ko ariko rero ndiko ntaguciriyemo irahubwira ikintu isi yacu ari ukuntu twe twiremeye ibintu mwumva tukumva tukibagira ugakora ivyo dukeneye tukibagira gukora ibikenewe gukora ivyo dukeneye twagakora ibikenewe ivyo rero byaratwiciye akazi barakigarutsemo mu bintu bariko barigisha hariya barakigarutsemo mugabo bari muri domaine y'abanditsi abanditsi b'amafilme kuntu urumva yavuze avuga ati wewe ugomba kwandika filme ugomba kwandika bijya bintu ukunda ukibagira kwandika ivyo audience yawe bukorera bakeneye kabisa bakunda bo bokunda we rero ukacuja gushora ngo barakugurira umva ngo natwitse nivyo mahiganwa ari kurabigira ndeko ndacumva kwisoko utwaye ikintu abaguzi badakeneye ngo wewe kubera ugikeneye mparigiza muri nk'akarorero uri mu Burundi abarundi vraiment 80% barakunda ibintu vyisoneye kuko nta muntu yo kubahuka kuraba filme yiwe muri saro harimo ubusutwa yicaranye n'abana uwo muco turacaho hagaze nubwo ico kintu cyo bakiryoshe kuraba ariherera yego mugabo wibuke yiherereye public buyigabanije yego akora ko bari umuryango w'abantu 8 asize muri saro cyane rero nkunda bijya bintu umuntu aryamana
yambuye n'abakobwa mu gitanda amaiswi makoro amaiswi makoro nkunda kuvyita sawa ukuvuga ivyo bintu kubera numva ari swingi zanje acha nandika ngo mu hayariza ati ngututu zokinana akabaryamye bambure basomane ibiki bijya bintu vyose nivyo deko ndiyumvira sinigeze ndaba public icirondera nakantu bavuze hariya sivyo atawantu niho isoko yanyu iri kirapfira arumva isoko yanyu ahantu yavuzwe umugabo w'umuhindi yego niyo yari katanga témoignage ahantu Afrika handi iri kirapfira naho mwebwe mwandika ivyo mukunda mukibagira kwandika ivyo abafana bakeneye inge ndabigureye sivyo twibagiye ivyikenewe twumva umengo dukeneye icyubahiro cyane nico gituma twumva umengo ntitwari dukwiye no kuja mu Rwanda niko nari ngovye guhereza wow mama we muravuga ngo Amede ngo yahagurutse guco gusanga yaragiye kwifotoza ibiki n'ibiki kandi konyene mba numva gakomeye iyo nyigisho nyene nuko yoba yari imwe mwakuyemo so biba ari byinshi cyane ariko hagiye havugwa n'ibindi nifuza yuko tunahereza ko of course witwa Daniel aje hano avuga ati Amede kwarati mubona nk'umugabo w'inyankamugayo niki ariko je naramwiketse danaherutse kubura channel ya YouTube aravuga ati sindayimwagirije na kwijana mugabo bivanye n'ibiganiro yigeze kumbwira ngo hari umuntu ngo ari yadekonye ngo baca baramukonesera akantu niki tije Amede naramwiketse mwana nayo nibaza ko bashobora kuba bantwaye channel ya YouTube yacu amengo kwaje kuzi nk'umugabo w'inyankamugayo usikaye uje mwabiro bistaff byo kwibara ma channel ya YouTube oya ndibaza Dani nabwo donc atagombye gutwika yovuga ko yabeshe canke reka twanarize basi okay dukoresha analize nimba Dani baramutwaye ari umuntu yamutwaye cyane amuhakinze yavuga ko ari kumuhakinga wewe avuga yuko buryo yatwawemo n'abantu ngo bakoresheje ubuhinga bize bakomeza gutanga ibirego muri YouTube kugeza igihe ivyo birego bifashe baca barayisokora barayitwara burundu aho rero Amede ntarimo kubera yuko je nta kirego na kimwe no muha je koko yarantelefone yarantelefone arambwira ngo gashasi wewe ukubera ngo ishusho y'umukobwa ngo isana ishusho y'umuntu Bari yarakovuze avuga ati tijone nibaje uwo yavuga ko yarakoze film atawundi muntu yari bwakora mugabo ngo team Amede n'abandi bantu bari kumwe bakomeza kumwereka yuko kuvuga yivye film yawe yakopinze ntuze ishusho y'umuntu acha ko ari ishusho y'umukobwa ati rero ntave nibaza ko Amede yagumanye mu mutima kugeza yavuze ati reka bino bintu nabifute burundu areke kunyigana none YouTube ko muyizi ko ari y'abanyabwenge ishusho y'umuntu n'ishusho y'umukobwa hari ahantu bihuriye niryo zina ryenye naho bihuriye ririmo kuko ishusho deza bayihurako y'umuntu umukobwa n'ibintu biri proche deje umuntu n'umukobwa umuntu kwanza nibaza izo rero kuri YouTube ivyo ntibibaho copyright bagira kenshi bayigira kuri image bakayigira no kuri son urumva rero nitwobesha ko bagira niye naye mazina adahuye neza ntibashobora kugira oya ntushobora kurekama ngo bagire aho rero twoba twihenze yari ihenze nako kandi nawe nyine abizi ko yihenze kubera yuko we nyene ndazi yo kubwira yuko bamuhaniye amakosa kandi urumva nawe nyene ariko aravuga gutyo byarumvikana ko yari amakosa kuko avuga ngo none umuntu atakoze ikosa uwo mudodobereza kandi rero naganda kubwireza amakosa yankoreje nta kosa nayo yankoreye ishusho y'umuntu n'ishusho y'umukobwa ntaho bihuriye we nubifata nk'umuntu yashatse kwigana oya na kimwe vraiment nta na kimwe nawe nyene rabizi nta na kimwe nta na hamwe bihuriye ahubwo itekinike yiwe yatoye arayikoresha iranacamwe burya filime bari bayikunze naje ndi mu bantu bari bayikunze wow kurundi ruhande ejo bundi ugize gutya uboneka muri proposal nako scene ya film kuko muri bibiri nta kiramenyekana neza y'umuntu yitwa Runyuzi na Fani uraza kumbabarira izina wase ndarigarukanamo gato kuko nimba dufise umuntu aritse reka tuze tuvuga ibyo umugabo yitwa Nyama aravuga ati Amede n'injyajya ya mbere mwa bino bintu ati kuko biratangaje uburyo yabonetse mwa bino bintu wibaza ko ari kubera iki kuboneka mu bikorwa byabo byafashwe nk'ubujyajya kuri wewe imvugo ya Nyama yarabonetsemo
imvugo ya nyama urumva ni imvugo y'umuntu kwanza kiri muto birasa nkaho ujya muhungu ataranabona n'isi sibushe cyane nubwo yavuze ko ibyaka ujya muhungu n'umunyabwenge ego je ndamushigikiye urabizi nawe ndamushigikiye nari nakavuze na kare n'umunyabwenge hariho imvugo ashobora gukoresha kugira yatira abumviriza ivyo avuga kandi rero byose ishobora kukimuhora avuze ko ndimbyarya birumvikana muga ubwo burya ryavuze ngo bufatiye kuki kona nagiye asa nusigura yuko menga wagiyeyo ndiko ndamwumva of course yasa nuvuga ko menga waba waragiye umutima wawe atari nahuri cyane ndiko aho hantu je niho mfise ikibazo iyo nsobanuro je ndiko numva umenga agomvye kuvuga yuko bajya abantu twankana umva nagiye nk'umwasi wabo ndabereke ko ndiyo mugabo yaragomvye kwerekana ko mu mutima wanje ubanka ivyo vuga biramutse ari byo umenga niyo siguro byogira urahari jewe Vanilla Vine turankana koko noraske je turankana ku buryo nogenda ngo ngiye kwigira ishusho y'umuntu hariya oya frame kandi ivyo Vanilla Vine atazi noraske ntabimenye akubaka kantumira muri bakeyi b'inkora mutima biwe gute biza kumenya ibya hago nyene duhiriwe duhishije ko tugira imana ukaba warahabonetse nk'umushinga nta binavuga mbere ko bari muri komite y'urubanza ndasabye udufashe ikintu no munsi abafana baciyumvira biriya bintu ni scene yo muri filme canke n'ukuri bya bintu n'ukuri yari proposal yari demande de mariage yateguye neza Noraske yitonze arantumira aranyegera urumva apana ku telefone aranyegera mu byubahiro ndatangara ambwira ati Amede ngomba uzoze hamwe n'abandi mumfashe kwereka umukunzi wanje ko ndi seriye oya yego urumva nibyo akano kari gahari ngo dutwiko twabo ngo ni filme iki ni kinyomba twebwe basine yase umunsi nzopfa bazovuga ngo iki biko worabizi bazoguma bibaze kumvikane tubitikaye tware neza we urazi inkuru yanje ndiko ndamanuka waraje kumfasha kuyisunika imodoka yanje yaguye yari amazi abanyagihugu bavyumvise bariko baravuga ngo baba tipe ngo baratwika baremera bakamenagura imodoka kugira filme buzoryohe ikintu caravuzwe ngo reka ngo ni filme ngo twamaze kubibona ngo reke nero batabonye mbere kugeza igihe unaguze yindi bagumye bavuga ngo mwabonye bisi ya yindi bagaruka nguriya ngo sinzi uburyo babisigura cyane bajye muri quartier bo bagiye kuvyemera batevye babonye ku media social babonye za video twakora tuvuga ko n'ingorane zabaye bamaze kubona petit frère rero yuzuye ibifuko ngaha baravyemera ko isanganya ryabaye rero n'abafanira Vine nta kuntu wari kuvyemera ko ari ivyo umuntu wamuzi ko ari dutwiko ariko nacyo bitwaye kubera bose n'abakinyi ba sinema babishize muri sinema navyo kama yaje nyene kaba bako baragatwi ariko si ivyo vraiment byari ibintu bya serie eko wow byiza cyane nk'umuntu rero twumvise uri n'inshuti ya hagufi ya bose runo rukundo rwabo urubona gute sawa ni sawa ni sawa kandi urukundo rwubaho ego hari abantu baba bashaka kubinjirira umva impamvu bino bintu ndabivuga nanje burya mu rukundo mba ndi interesse cyane sinabura nk'uburyo wumva nk'umuntu yadukije kumva ngo naka ngo menga ntibaberanye ugasanga menga bariko barajija abantu babatega iminsi niyo mpamvu rimwe ndanayibwiye n'abantu hari abantu nkunda gucisha mu kino kintu bakavuga ngo je ngo diko ngo sizi ikintu yapfuye n'abari abantu je n'abantu banje Baranibaza cyese nk'ubu usanga mbanda nakora bino biganiro twaramukanije bakaza kunda musa niki ntabwo wenda nabizi uranabizi uraramukanya muri cyara mugasangira tugasangira tugatera inkora atakibazo abafana none bazibaza ngo ndabanka ariko wari ubwiye tuyage nabo nyene nuko bera bagifatiriwe barambwiye ku mwanya bazoza hano tukayaga so ame numva no gushimira cyane ariko burya kwakira umuntu nka wewe ntawe yaguha umwanya ngo igira icu yagira abafana babe na benshi bagutegereje ubona yuko twimirije n'imanza nyinshi kabisa bavuga ati haratevye kugera noba nkozikosa kumbura afise akajambo kamwe ushobora kugira abafana cyangwa abasinayeste bagenzi bawe n'abanaliste ubona yuko bamaze gutera ari benshi hano hantu bakeneye ijambo giwawe gihumure ku bantu rero bavuga abo wita abanaliste vraiment just shora kubaca intege kubera biriya navyo biradufasha hari naho twari no kubura ivyo tuvugiye hatabamwe kuri ivyo bavutse kubera ko ibintu byacu kugira umenye aho uri fo cyangwa uri faible ifo ko wumva
neza kuri bijya bakuvugako yeah. rero rero nta bantu dukwiye guha courage batuvuga n'ibindi kugira twumve uko tugomba gukoramo ibintu bareke kubesha gusa babeshe erega umuntu abeshe biramusha isi iramubeshutsa nibisanzwe kubera je nimba we wambeshe ngo nakoze iki nagize ibiki ngo nagiye Rwanda ngo nkore bidakogwa zomaramara kandi utambeshe naho bizoboneka nibisanzwe hanyuma ku basinese bagenzanje bagira ingovu bareke kumviriza ibintu kuko hari abantu bacibwa inteke n'ivyo abantu bavuga ivyo rero ni ngorane kuko umaze kwishira ku karubanda niko bamwe bavuga ego wishize kwiyanikiye wiyanikiye voilà wiyanikiye yewe umenye n'insatsi n'imibu byose biragucako nibisanzwe wamaze kumenya kuri wiyanikiye kabisa ego bagira inguvu bakomeze bakore hama bakunze ibikorwa vyacu muri rusangi nukuri jewe ndababwira nti bigapo mutukeje ahantu harenze kuko mu Rwanda ntabwo twari kwakirwa neza nkuko iyo bataba abakunzi bacu en particulier rero abakunzi bikorwa vyanje Imana ibahezagire ni intwari cyane cyane ndabizi nta nuno bisigurira ngo avyumve reka mvuge ko ari intwari wow tumushimira cyane The Living Legend bamwita Amede amaze guhabwa nakandi kantu ka Tete Electronic musaza dusubire muri Festicab nibaza ko ari abantu tuzosubira itariki 8 wiyumva gute hari ukuntu je mu ishure ahantu nigaze kwiga mba wa mbere naratangira kumva umutima utunyagaza bati komenga mpava mbwa kabiri biki n'ibiki nk'ubu wiyumva gute umeze nk'umugeni agira rwango ubu umeze neza gusa hari igihe twese tutarenga abafisemwe amafilme cyangwa bari mu mahigano ni kiriya gihe cyari indani bagira ngo wa mbere ni aho se tutangura kugira nkuko ni kiriya gihe nayo ubu ndi mu mahiganwa na cyane ko ari gise umaze gutera kenshi inshuro nyinshi frame ikanyazitwa ngira ngakubita aho rero nubu ndindiriye niba havuka ishuri cyangwa inyana kabisa kandi nagira ngende mbwiye abakunzi bacu yuko bishobora gushika bakagira amatora ku mafilme ari karahiganwa ego nivyo naramutse bibaye bakabitubwira muzotube hafi muturabire filme nziza mwakunze kuko bazohijamba abanyagihugu bavuge filme iri populaire muri make muzotube hafi rero mutugirire amatora muri filme nziza turayiko tworonka amahigo wow ndashimira cyane namwe bakunzi ba Fresh TV tubashimire bidasanzwe ndashimira umufana witeka yitwa Mary kabisa kude chapeau wonkwe DC uri umuntu wacu shimire cyane team Amede manera kizubona ibidukurikiranye cyane shimire namwe mwese atakumutagira kugira ibintu nk'ibi bigere kure bandanya mubana natwe turabaza kubazanira nabandi mu mwanya atari mutoya atari munini I'm sorry turabakunda cyane make your comment byumviro byanyu turacabikeneye turabakunda cyane ciao This is Flesh TV. We shine to progress.